kwiyahura biragoye kubigerageza uko ndashaka muri no minsi chef ibyo mukobwa mwene wanyu kamanini ibyo mukobwa bw'inzo munenda Vanessa arandembeje itera bwoba ntera Zejuko Vanessa kene mu rukundo rwacu ngeze uyu munsi maze kubwiko ko nzokwica nzira ariko ntabwo babintera nabice ngo ndabizi kabizoba bakinda bagarana nta kizobuza ntaguma mu rukundo rwawe icyo nakubwira nuko muri kano kanya nta kintu dufite cyo gukora metu urukundo rwacu reka turusheho mu biganza by'Imana hama ibyo bintu nabyo uri kuracamo nizere ko Imana iri kwirabibona kandi ndazi ko idushigikiye muri byose nanje nuko nyene nuko sinzofunda guhemukira hama Vanessa nabe siniyumvira ukuntu ashaka kwinjira mu rukundo rwacu sinibaza ingene ashaka kwivanga mu rukundo rwacu kuko ne ntibimuraba nyamba ari gukunda nije nakunze si we yakunze ahubwo sheshe akaroni wese yabaki hari umuhungu wikomanza ya nawe uzikari muri aho gakina ko gushaka kunyica kucyo munga guma hinjira mu buzima kumbe murazinaye namwihanikirije kenshi yuko ntamushaka kandi ntamukene mu buzima bwanje gusa sinahura ukuntu aguma nyirukinyuma manzi nako atagerageje kubwira je ndamukunda me gusa umutima wanje ntigeze mwakira kuva ntaramenyana na wewe manzi yagumya nkurikira ahubwo sinahurikira nshakira kuko naramaze kumubwiza ukuri ari umuhungu yumva inyuma kiyemenye impamvu banza ari karambuka ariko shehe ihangane naragusezeraniye ko ntazigera nzi nyuma yawe naguhaye urukundo rwa nyarwo nagukunze ndabikeneye kandi nizeye ko twaciye ibigeragezo byinshi birenze ibyo bigiye kuza ahubwo iyi ni intango shehe ibyo ndabizi hano ikindi ntacu urabona ariko bwije ndabizi no ngaho anye Vanessa shikashwanye reka nawe tudasubire ikindi kintu cy'amajo ndazi badupangukanye Mzee Robert, sorry gato nafatiriwe gato ku kintu rero cyangombwa rero nizere ko ifoto nakurungikiye wayibona yego nayibona okay Robert iyo foto nakurungikiye ndakeneye uwo muntu kuri munsi cyangwa ibyo numva raporo ko yaraye mu bivu singorane na gato ndibaza ko unyizeye cyane hama umuntu wandungikiye nizere ko ari uyu yes uyo nyine niwe nkeneye kabazwa ivu ubu ndamwereke neza jewe ko mfise ububasha buruta bwafise imbwa yiwe kandi rero kuba ndaguhaye iyo misi nuko ndakwizeye Robert ikintu nagomba ndagusabe uyo mugabo ntuhushe Musiri wanje ni husha kandi mugira ikibazo hagati yes abantu biwanje ndazi yuko icyo kintu nikigera kibana umuswari gusa wewe usiba kuzana amafaranga nta kintu mahera si kibazo ahubwo ikibazo nicyo naguhaye ikintu cy'amahera ndagitunganya ariko nawe untunganirize igikoko ndakeneye icyitwa imbwa yose izonyihanga imbere aba ari budohoruke hanyuma ibijyanywe n'ibyo uri kurambwira by'amahera ni ibintu simple wanjye ahubwo nimba ufite umwanya tugende tugitunganya watumbereye wanje utagize okay nta byinshi yari nuko
Si sezerano. Bani. Uri papa wewe? Utanga. Kayabaga! Uri papa? Ndani kiso wa. No. Wenda riani? Yo mwananje Vanessa. Papa uracariho. Ego Vane ndacyariho Vane. Amahoro mwana. Amahoro. Papa. Ndahari ndakumva. Karibu papa. Ndahari. Karibu. Urakomeye Vane. Nani yabikora? Nagenda bakumbuye. Kayabaga! Nzokira ngure papa yaje. Utaribwa ubeshe by'iwawe. Ayingo nyakagusake. Mungu wanje. Yiwe kagini. Papa, usigaye uri hamwe no. Ego. Ashi, mukamare kiko. No kukwibagira. Nukuri no kwibagiye. Dore mu nzira. Niko kwibagira. Ashi. Nzokurakomeye. Ego. Papa karibu no. Karibu. Karibu no kuri. Karibu cyane. Kari abo muhungu muri agatebe neza. Be ndacotse. Papa makuru y'iminsi. Nukuri ndaho ndashima abana banje. Ni birenge byahiye. Nagiye ndacoka naco. Papa none wahora he papa? Tutakubona na mama gapfa mpuze n'ukuri. Iki gihe cyose waruriye ko ari waraduhebye. Reka Vane aho ubona ibintu biragoye. Mbe wiyumvira ko kugira mve muri urugo ngende. Wiyumvira ko ata mpamvu zahabaye. Hari impamvu. Impamvu? Ni hari impamvu yatumye mva muri urugo. Impamvu ziri papa. Zatumye nk'abatwe abana bawe n'ukuri uzi nuko ngene tugukunda. Urazi ko ngene wakunda kutuzanira utuntu kenshi utashe uvuye ku kazi. Kweri ni kihe kintu cyatumye duta? Tubwiza ukuri. Umviriza mwananje. Mbe wiyumvira yuko nari kwemera nkata uyu mwana akiri mutoya ngo ndagenda musiga. Nyoko wanyu ujya mu mama nazanye. Yari muntu mubi. Kandi bigatako akaza azanye ujya wundi mwana ujya rwa rukobwa wa Kayabaga. Rujya nyine rujya bigo twapfuye niko gwatumye nomoka. Umva ndamuhaye itegeko ntiyemera. Ndamubye ati giruko ntiyemera. Ujye mwana wewe yarangabira bimwe birenze. Urumva ndamutumye ikintu ngeze ati nzanira amazi cyangwa ati kora iki kintu. Yaca ndaba nyimbwa yo mwishamba. Yarangabira cyane. Hoho gwagwaguritse ruja he? Wagiye. Yagiye kuvoma. Abaranzi nawe ko yahambije nyina nkuko nyina yagiye. Kubona ndinda n'inzu nkagenda. We wimvira impamvu zavuye kuri. Papa, icyo nicyo cyatumye duta. Nico. Tukabaho nk'ipfubyi twari dufite ababyeyi babiri bakwiye mama agacikana tukibaza ngo na papa yarapfuye.
niwe uracari muzima Jesse- Imana ishimwe ku buzima Jesse nari napfuye nari nahunze urugo urazi umugabo muzima guta urugo ukomoka iyo twari tuzi ko wapfuye sinapfuye na gato bana banje nariho ntiyapfuye ahubwo yahunze kirya gihume navyumva ivyo papa ariko arasigura wowe wavyumvise nakare abahungu nibo bumva abakobwa sinzi ngene bameze ariko papa naho bimeze uko kose burya Kayabaga ntari bigiwe ntaribi nukuri ntari bigiwe Kandi- naho byashitse nyene mama akagwa mu ngorane nyene mukaguma mushwana ariko umwana ntari bigiwe naho bavuga ati ngo umwana w'imbeba zirugwankugwanya nta ngorane ujya mwana w'umukobwa afise basha je nari nzi ko wahindutse ariko sanze atana kimwe wahindutseko kandi kuva kera mwaguma mukwegana nawe usanga ingeso ziwe zigira zikwande uzibemo na wewe papa kandi uwo Doriane ni kwa mbeze uratse kungana ruga gukobwa aguma ruvugira aguma ruvugira je nguma ndamubwira ariko ntiyumva nk'ubu nawe navuze ngo yagiye kuvoma hari n'ahatari yari nguma ndamubona ahagararanye n'abahungu hari ya mwishamba kugiye nyine umunsi kuva kera rufise ingeso mbi ni kugiye nyine n'ubu niko rumeze je nararubwiye je Vanessa ko ruzobona uwo ndiwe uravyumva uwo mukobwa rero Doriane azaramuvugira nawe nyine sizaravuga Vane mureke azohura n'iyisi we mureke azohura n'iyisi namubona burya wibaza ko iyisi itari kuramubona iyisi iri kuramubona Vane urabona ingene twari twarakubuze iki gihe cyose kubera kijya nyene ndaturugo ndomoka ndavamo ugene we siba akaduta kubera ko nyene nyumva ko ari we cavuye nyina ngize namuha itegeko nyina ntiyemera ngize namubwira ikintu nyina ntiyemera nagira nacaba nyina agacaduga agacaba hejuru y'intuzi yo kunduta umenga Jose ndi nyina urugo umenga urugo sije narurondeye urugo kugezaho ndaruta nkomoka icana kigitwariye kize kuganza ngaha ikinagamije muri uru rugo nugutwara igitwarire ngaha muri uru rugo mbasha nuko urya mukobwa urya We uye naramushigikira nuko nyene nuko ziso byiwe umenga n'imizero agatangara kutari gucamwa amajambo no kubera ikimuntu n'amajambo atayemwo reka usa kuba dusangiye mama nukuri ego naho tudasangiye papa umuvyeyi umwe ari we papa ahubwo dusangiye mama sinavyanse ko mudasangiye nyoko wanyu muramusangiye kandi mwese mwavutse kuri we mugabo hari ibindi bintu umuntu adashobora gushigikira voilà je navyuzi no bavuga ko imyenge y'inzime mwana nyeneyo nukuri nk'ivyo twega abana ntavyo twomenya tutabibwiwe tuzigoda kubibwira namwe bw'abavyeyi rero mwebwe mwari bato nta kuntu nayo kukiba kibabwira ngo mucumve ngo kandi mugitahure ariyo mpamvu yatumye je ncanomoka kugira ngende iyo ndabe ko noronka amahoro hama nzogaruke amahoro yabonetse ariko ntabwo ari uko papa genda abona ugiye mwana w'umukobwa genda nzokwama mvuga ko bizogenda genda mwokwiyumvira ko nanjye nzohava mera nkawe canke iki joge mwana w'umukobwa ndamukunda kandi aba bose ko tuvugana ndabakunda mbo ivyo uri kuravuga ndavyumva kandi umukunda ego yubwira mu mutima wiwe ariko Vanessa nanzokira ngeze arababwira ijambo rimwe nimuhumure humura ubu na jenje ibyari ingorane byose ngamuruka bigiye gukemuka umva nanje papa rese ndumwana ko mbona n'Imana zose ngira kijya kigwagwa gwike cy'umugore ko cyagiye amahoro arabonetse bose ico nico nanje namba muri ko mufundika ivyo jewe n'Imana ibone ko je ntari kumwe nawe dusanda abantu sinakubwiye fata n'ibintu byawe yaco muterana amajambo je so wayindi ngaha Papa, ibyo ngorane ntoya jewe nahora ndondera umuntu amfasha ku bintu bijanye n'urya mukobwa naramubariye kumbe sinanzi ko arivyo vyatumye wubwenge nivyo vyatumye oho ngoma nongereze ubukare bakazoboneje Vanessa uwo ndiwe yego shamwana ama muga ndarusha reka tugende kukurondera ibifungura ndabire n'udukanda mbiri nambare amanaheme yego
ari wowe ugiye kuvoma mara y'amasaga Parega hari abantu benshi kandi amazi ndamuhoza. uraza umwanya amazi je nashitse kandi ndamaze umwanya muremure n'ikintu amasaha yobashika nk'atanu nicaye nganashitse ivyo bakuvuga ko bwabo ndi nivyo urashobora kuza kuvoma amazi ukamarayo amasanga aramuhenuko oya iryo si bombo wariko wari mu bindi Oya. Kuki wari waradusize? None wari wagiye hehe papa? iyo nari nagiye warukeneye kwamenya impamvu ntizavuye kuri wowe na nyoko si mu matumye nomoka si mu matumye ngenda nkaturugo nkatitongo ngagenda Itwari tuzi yuko kibaho kuko imyaka yari haciye ni myinshi. Twagira warafuye kuva kera. Kumbe rero mwasigaye murajya muratamba muranezerwa muraryoherwa muzi ko napfuye Imana niyo nkuru kandi Imana iriho Imana iraziga mu wayo Oya papa sikuvuga ko ni musi mama afu nitwigeze tukubona niyo mpamvu twari twibaza ko tukibaho ahubwo ndatangaye cyane kubona ndakubona kuko wari waradusize twari tugukeneye no kuri mu buzima bwacu twari tuzi uko dusiga mukuru kagera mukagaruka na mama yarafuwe ndaje ndiga ubu nagarutse mama ari muzi ko napfuye sinapfuye ndi muzima kandi uzombona baramazi ugende mvuze ati tora amazi ugende ibisigaye turabisubiramo umuntu Zotira we zotira Kumenga ari ibikorwa uri kurakora. Uri jingo tuvugane nawe. None kutetse? Daji. Nyaruka ari hano ngira nje. Daji ka. Kambira ko ndi muto bazahamba papa ndabona jewe ngahe ibintu ngaho byamaze kundambira jewe nije matini singuma nkora akazi ngaje nyene urabona nk'ubu nije nako ndateka abandi nabo biraramiye urujya kwa Kayabaga hamwe n'urya wundi mukobwa Doriana kuvukana kubera iki nabo badashobora kuza gukora
nguma nkora je nyine kubera ije numva vyandambiye sinovyemera. icyo uvuga ndacyumva ariko rero umenye yuko we ni mwana afise kandi nkunda nta wundi mwana afise ngaha mu rugo ashoboye kundondera ifunguro nka wewe mbe wiyumvira yuko ndabigira ko ata mpamvu mfise impamvu arizo zituma ndakubwira ati ndondera ibyo mfunguro tikubera iki ashobora no kunyica we ntubona yuko mwene wanyu asa nuko amushigikiye cyane none yuko bisa nk'uko menga baracuditse na ni nk'uko ashobora kumubwira ati ushyiramo isomo akayimuha akayizana isomo agashyiramo ariyo mpamvu n'amashaka yuko abari ndondera ibyo mfunguro. Papa ibyo uvuga birumvikana kandi ndazi urankunda cyane ubwabo n'ukuri ntabwo byemera kuguma nkora akazi kangana nk'uko nabwo ruri hajya rwa Kayabaga ndagusaba ikintu ukaba nkunda ikintu nshaka ndagusaba kigiki nshaka ujya mukobwa Kayabaga tumwirukane umwirukane ave ngaha azava atarana no ku bintu by'iwacu kandi ubona umuntu ameze nka kujyanye nije utamwirukanye nzoca mpitamo kugenda uzohitamo umwe muri jewe na Kayabaga utegereza kumwirukana atari uko je nzoca nigira sinzokwemera kuguma mbana n'urukobwa rumeze nka kujyanye. Hama ntacyo reka ngiye kubyiyumvira nzoguha inyishu genda ubandanye wari kurakora nkubiti yajya hirya kwa Mariko kugira hariho ibyo yari yampamagara tuyaga nicyo kinjanye mu mwanya nzobanje nze gusanga wahishije nicyo fungura. Sawa papa gusa uvyumvire n'ingoga uminyishu n'ingoga na n'ingoga uvyimviye kandi nzoguha inyishu bwa vuba. We tekana jenjera kugira ati tekana inyishu iriho kandi ibibazo bizorangira muri urugo. Sawa